Sangwe ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV turi kuwa mbere igenekerezo rya 2026 mu kakaro umwaka wa 2021 akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi kuri micro muri kumwe na Nonzumwe Godefroid na mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na Bienvenue tuyishemeze. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari izi zikurikira. Musitanteri wa komine Mukaza yatanguje icese igikorwa cyo gukurikirana abana bari mu buruhuko. Muraza ko bikurikirana muri ano makuru. Ishiramwe Faith in Walk ryatanguje icese isabukuru ndangakaranga k'abanyafrika igiye kubera ibujumbura ku magenekerezo ya 12 na 15 myandagaro mwaka wa 2021. Nibinyene murabikurikirana muri ano makuru. Umuririmbyi Alikiba akomoka mu gihugu kibanyi cha Tanzania ari kumwe n'abaririmbyi bakomeye ngaha mu gihugu cacu nka Lolilo Big Fizzo barabwirishije igiteramo kuri uyu w'Imana kuri Miami Beach. Nibinyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Musitanteri wa komine Mukaza Sindayihebura Renova yatanguje icese kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2026 mu kakaro mwaka wa 2021 igikorwa cyo gukurikirana abana bari mu ruhuko ico yise encadrement des jeunes en vacances mu rurimi rw'igifaransa. Yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo kugwanya amarigara utugwi tujana mu buhumbu kwama ku mateleviziyo n'ibindi. Irankunda Nowe niho yarari aratubwira idonido. Kuri uyu munsi niho musitanteri wa komine Mukaza yatanguza icese igikorwa cyo gukurikirana abana mu buruhuko encadrement des jeunes en vacances mu rurimi rw'igifaransa. Yamenyesheje ko ibikorwa nyamukuru bazokora harimwo ugusukura igisagara, gutunganya inkino z'abana, kubigisha ivyerekeye imigambi yo kwiteza imbere, kubigisha ibijanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi n'ibindi. Tumukurikirane. Rero kugira ngo nimuzohave murambirwa muri muhira sivyo twahamagaye kugira ngo tuze turakorana ibikorwa muri iki gikorwa c'uburuhuko kuva uno munsi gushika bitariki 27 z'ukwezi k'umunani sivyo. Muti rero dushaka ko tuzokora iki? Ubwa mbere hariho ibikorwa by'isuku twateguye tuzokorana na mwebwe mu makartie yose. Ubwa kabiri hari ibikorwa by'inkino. Turashaka yuko abana bari mu buruhuko tuja mu kibuga mugakina, abavyeyi turi hajya turaba ukuntu mukina, hanyuma ejo muri mwebwe hari abazovamwo bakaba abakinyi mpuzamakungu sivyo, ugasanga haravuyemo umukinyi nka Ronaldo sivyo, tutabona kure mu kiwanja. Hanyuma ubugira gatatu muzoronswa inyigisho mushobora kuba mutaronkejwe mukiri mu mashuri sivyo. Tuzobigisha, turafise abahinga bateguwe bazobigisha inyigisho zo gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi. Sivyo, turafise abigisha bazobigisha ivyigwa byo gutsimbataza amahoro mu gihugu. Turafise kandi n'abahinga bazobigisha ibijanye no vuga mu Kirundi no kwiyungunganya. Muravyumva? Kwishuri mwese muriga entrepreneuria sivyo? Tuzobaha rero abahinga bashobora kubigisha ukuntu bijya mwize mu ishuri bya entrepreneuria mushobora kubikoresha mu buzima bwa misi yose. Yarangije atera kamo abavyeyi batazanye abana babo kubanyarukana kuko ngo umwana atazoba mw'ivyo bikorwa azoba ahombye. Ikindi ngo ivyo bikorwa bizoherekezwa no guhabwa ibikoresho vy'ishure. Umuririmbyi Alikiba ava mu gihugu ca Tanzania yaragirishije igiteramo ari kumwe n'abaririmbyi bakomakomeye hano mu gihugu cacu nka Big Fizzo, Lolilo n'abandi.
Iki giteramo tukamenyesha ko cyari citabiriwe n'abantu benshi. David Mugisha niho yarari aratubwira idonido. Umuririmbyi Alikiba akomoka mu gihugu ca Tanzania ari kumwe n'abaririmbyi bakomeye bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nka Mugani Desire Batazira Big Fizo Lolilo n'abandi baremesheje igiteramo kuri w'Imana aho bita kuri Miami Beach. Iki giteramo kikaba citabiriwe n'abantu benshi batandukanye aho televiziyo yanje CTV yari yahishikiye korera uko ivyo birori vyagenze. Ishirahamwe Faith in Walk ryatangaje icese isabukuru ndangakaranga k'abanyafrika igiye kubera i Bujumbura kuva ku magenekerezo ya 12 gushika ku genekerezo ya 15 Myandagaro umwaka wa 2021. Iyo sabukuru ikaba izohayagiza imico n'akaranga by'abanyafrika, imenyekanishe n'ubuhinga bw'abanyafrika. Idonido na Sofoni y'iki Burundi. Ishirahamwe Faith in Walk ryatangaje ko isabukuru mpuzamakungu ndangakaranga k'abanyafrika igiye kubera i Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 12 gushika igenekerezo rya 15 Myandagaro umwaka wa 2021. Kigeme Ariane uwatanguje ishirahamwe Faith in Walk mu kiganiro yahabanditse n'abamenyesha makuru kuri wa 2026 mu kakaro mwaka wa 2021 yavuze ko iyi sabukuru izohagiza imico n'akaranga by'abanyafrika, imenyekanishe n'ubuhinga bw'abanyafrika. Abazoyitabira n'abazoyigiramo uruhara bakazoba bagizwe n'abanyamahanga bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika ndetse n'abantu bose bafise inkomoko muri Afrika. Iyi sabukuru izomara imisi 4 ikaba ifise intumbero yo guhesha agaciro ibikorwa by'abanyatugenegene b'abarundi, gusubira guha ikibanza no kuduza indirimbo ndangakaranga ndundi nizo muri Afrika, guhingoga urwaruka rusanzwe ruririmba rukongera rugatamba indirimbo ndangakaranga. Abifuza gufungura imfungwa nyafrika Feskipabu izoba yabateguriye ubwoko bwinshi butandukanye narijya ugukinjika kw'abanyafrika gutanga imfungurwa ziryoshe kandi ngirakamaro ku mubiri w'umuntu. Kubijanye nuko iyi sabukuru izoba ifise ibintu vyinshi bizokorerwa rimwe, Kigeme Ariane amenyesha ko atakibazo kihari, akongera akavuga yuko iyi sabukuru bifuza gukorana n'urwaruka ruri mu kiruhuko n'abakenyezi muri rusangi. Puro moma turafise amateme menshi. Umuntu aravyera culture africaine harimo vyinshi, harimo intambo n'imiziki n'imico kama, kina amareresi, harimo kwandika ibitabo, kwandika poezi, harimo vyinshi cyane. Harimo ibijanye n'ivyo gusenga byose birimo. Ariko ubu unyi kuri iki giteramo tuzagira ubwa mbere twashimiye gufata imiziki, intambo n'imbyino z'imico kama. Hanyuma ikindi gikurikira no gukinjika kinyafrika. Nkagira ko mbere saba abantu baba bazi gutegura nyama y'ikindi ko dufasha kugira ngo tuzoshore kwereka abarundi bo batarayifungura cyangwa batarabibona babona uko kera bafungura. Mugabo tuvuze ibyo byo gufungura kubijanye n'ifunguro y'abanyafrika ntibisigura ko umuntu ategura gusa bya kera kujya nyene. Hari n'inge dukunda byitwa Parizi Burundi. Abantu turakunda agatoke gateguye mu bushaza cyangwa gateguye kundi kuntu. Hari inge twe dukunda cyari ziriho kera mugabo ubu vyitwa ko ari iz'abarundi cyangwa iz'abanyafrika. Navyo bizoba birimo. Umuntu ariko hariho uri karateramisha uvyina cyangwa ateramisha vyina cyangwa aririmba akagira n'undi bari kabakashora kubona abatamba n'abaririmba akabari karanafungura ni ikintu ciza. Ni ibintu bigenda bijanye. Iteramo guteramisha abantu tugasubira tukabibutsa bijanye n'imico kama. Navuze ko mbye two turategura cyane dushaka gukorana cyane n'urwaruka ruri mu mavakansi ubu bari mu buruhuko. Turashaka gukorana kandi n'abakenyezi navyo biri mu byo dusenye intumbero. Cyo gituma ibyo twavuze tuzovuga cyane bijanye n'ibintu byo kugiterambere tuzokorera cyane kuri iyo mico. Cyo kimwe kandi n'ibijanye n'imico kama ibintu by'indero biraba kandi n'ubundi. Nico navuga kandi ku bintu by'imiziki nukugira turabe umuziki, turabe intambo z'imico kama, turabe imiziki dusanzwe tuvuze no mu Burundi bifasha iki mu bijanye n'indero. Imvugo ikoreshwa mu miziki cyangwa ivyo ama message batanga mu miziki afasha iki mu ndero. Cyari twokora iki kugira ngo imiziki y'abana bumvirize, imiziki ibigisha imico kama, ibigisha indero y'ikirundi cyangwa y'ikinyafrika. Ponsier Sibomana aratubwira ayavugwa mu yandi makungu. Mu gihugu ca Tunisia havugwa icuka kitari ciza hagati y'inama nshingamateka isanzwe yari hagarariwe na Rohed Ghannouchi wo mu mugambwe uharanira imyizire ya Kiislamu Ennahda. Umukuru w'igihugu ca Tunisia Kais Saied akaba yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'inama nshingamateka mu kiringo c'imisi 30 yongerana bogoza mu mabanga yiwe umushikiranganje wa mbere.
twamenyesha ko umukuru w'igihugu yafashe izo ngingo inyuma y'amezi atari make leta ihanganye n'abari muri uwo mugambwe, ivyo bikaba vyatumye abene gihugu biyamiriza inama nshingamateka mu kwihereza amabarabara. Tworangiza tubamenyesha ko umukuru w'igihugu agiye gushinga uwundi azosubirira mushikiranganje wiwe wa mbere. Ubu ico gihugu kikaba cyugarijwe n'ubukene iruhande y'ikiza ca COVID-19 gitema kigatongora. Ino kuri no nkuru turangije ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi, tubamenyesha ko imbonesha kure yanyu JCTV muyikurikirana muciye ku mbuga nka YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, mwanditse akajambo JCTV. Naho mutaha.